Mbona umenga washe umusengo n'ibyo kandi ari wo mu rushari wahora wo umusomwa kumye cyane je nanje mbona ugumye udashabashe ndafatuke bitari ahubwo we washe ibintu by'inyuma z'ibikumbi kumbe we ntuzi ko aho umusoma bwawe sinarinzi mama kugumye nkuko Herise yewe no Herise ubunyana amahoro oya wenda kwizeye narinzi yuko atamisi myinshi ushobora kumaraye bakukura umwana w'umwete ndazi ngaho ibifaranga warujuje ngaho yego kari uduhuze gusa nta kintu duhuze uduhuze gusa natwe nyene nta nuturi bindi yabaye amagorwa gusa hariya byaranze gute byanse kabandi bagiyeyo bazi noti baregeranije banyina babo basigaye baba mu mayetaje nawe gute wozo ugaragara byagenze gute gute naye kubera iki wogenda ukamara y'indwi imwe hanyuma ugacuza uriruka mu bintu byase abandi kandi hari abamaze y'imyaka 2 imyaka 5 kandi bamaze kugira iterambere mu rugo rwabo ivyo buryo burya byaranze wamenye amagara ku telefone mbere kubazo n'ikindi burya narashitseyo maze gushikayo ndamuba bityo sa telefone y'ikindi umuntu uzifata gahunda yo guca kandi sinzi yumva nari nabonze bakibona amatara gusa rekana n'ivyo sha wewe uko wakuze uri umunebwe atacu ushobora gukora wirirwa wicaye kwibarabara mu marigara none nubu ushitse hari ariko byaciye bigenda reka gufina reka kuvuga ivyo bintu uzinagurishije parasera twaratubamo none ubu duca tuja hehe ivyo ubivuge ari ukuzanya amafaranga kugira ngo turonke aho tuba ntituzogenda kwangara mwibaraba wari gutuma ugumayo ntiwari kubona n'umuntu azaraguha wikorera umwavu ugenda gusesa aguha amafaranga ko amafaranga hari afite agaciye naho wari kuturi igunira 2 wari kuburosa amahera umwavu twabona mu modoka nawe uri gahariye nawe udafise ahantu uca heko hose n'amataraguza nta hantu hashobora kubura akazi umunyagihugu ngabure n'akantu gato yokora ndakuzi wewe ubunebwe bwawe ubundi bwo ngaje gukora iki ku mahera y'abandi bonye n'abizi ko twasabye amahera mwishira hamwe kugira agende akacavuga ngo aje atani ikintu na kimwe akizanye je nzoja gufunga kuberawe nizokunda ko nja gufungwa nanzanya amahera y'abandi ndatware sister iki ngaha amahera y'abandi shiraha kuva kera waraona tugiye kurimana mama ntiwigera uvuga ngo suka basi ndabafasha twarahangayika tukaza tukagutekera ukarya ushaka iki ngaha ikindi ushaka ni igiki ngaha wamira umunebwe kuva kera ushaka iki nigiki mama kandi sizashaka kumba iki nta byasita ndakugira iki aho genda ugiti aho fata kayira ugende hakiri kare toraneza ko shaho kwandi utaje amahera yanje byani ntware musha hamwe birakuraba amahera ndakeneye ha iki ashigikira mu biki nabwo ari karanshigikira wonyene yarabunye ko ntayatwenda yazana ahamarika nshigikira mu biki ngaha tugiye kwangara hama ngo ndagushigikira kandi uzi amanyanga wakoze nibo muranirukanya amaze mu ntahuri mu bibazo nagize Liseni nikiki tutagukoreye je na mama niki tutagukoreye nako tutagerageje kugira tukwereke ko tugukunda uri umwana wo ngaha ariko ntavyibona wagiye Dubai ugiye kurondera amahera mama ndabeshe acaja nyambace yigira muri bya birori byiwe twe turabizi hama uraje ngo amahera yabiheze ngo byangeze ukuntu kandi uzikara aho twatoye mwishira hamwe amwe twara yagurishije parasera turakuremeka turaguha
mama nyamba muvugana ibyo muvugana jewe sindimwo amahera y'abandi ashira ha kandi nta kindi je nawe dusubira kuvugana atari kuzana amahera y'abandi nyamba mubuyagana mama nibyo ntazi muramenyana je kandi ndandagiye birabaraba Elise nta n'umunsi n'umwe umubyeyi ashobora kuryoherwa ariko yangaje umwana wiwe rero sifise ukuntu nobivuga ko nanje ngaha urazi ko nshumvye nangaye ku bwawe rero nawe raba ahantu ugenda ugume ko ashobora kugutungira ngaha nanje savye indaro urabizi neza rero saa sita niwumva ushonje ushaka gufungura urazoza uraba utwo twaronse nawe ufungureko mugabo kubana ngaha bikunda bishoboka ndiko ndarota cane nuko arota ni jewe uri ngaha gute he narumiwe koko shirindi ngaha kubera ko Dubai yibona neza ko hari ubuzima nk'ubw'abandi nabonye baronse bakagira amamodoka meza kubaka amazu meza meza bakabuzima bishimiye byarahindutse cyose ko nabisanze si yarambeye mbi amatanzi mirako tatuwere n'agaruze ngaho ibintu byaranze nta n'akamodoka mugize nkahana nayitikiye kwabaye gufatanya kw'abajama ndetse ndataha n'impamvu ndaha aho muhura akanyara aka kanya ugiye uragarutse kiyobozi impamvu ndi ngaha ntabwo ndi sheri wawe sheri wanje yaragiye ntabwo uri sheri wanje sheri wayo uri ngaha gute byaranze ese nagarutse mbako ibintu byanze bimeze nabi okay ibyo tubireke nibinandaba twe dukunda abahungu bafise mu mutwe biyumvira none nawe uriko urazana ibintu by'uburofa ngaho ngo waragiye ngo ahuye n'ibibazo ibyo sindabyumva tiyahera arakaza fasho ngaho kibazo ndakubona mu gukora ubutari nta kibino gukorera nta kibino gukora ubu nta icyo kintu ubwo n'ibyo byashiki ubu mira baranyira we nawe utanguye kumva ibintu birahiranye ko kino ubona kandi cyane atacotuma kino dushwara cyane n'ibyo fasho nawe nanjye n'umuntu byambaye nta kintu kimwe nakoze ndakigamije n'ibyambaye ko nyine kisi guteye arakaza umuntu umukunzi wawe umuntu ntakuse n'ibyambaye byose isi yakwigarana ana kimwe ko numva ndiko ndana kuraba usa n'umuresiko mubi amafaranga wafashe sinzi ko agiye kuyarira muri konti iraheza ibagaruka shaka ndaguha yandi amafaranga yandika yampaye birabana bibi kandi nkakunda kuraba urimba mu gihe arakaza